amwe mu makuru ariko aracana ku mbuga hwaniro, ku mbuga cyane ku rubuga rwa Facebook, n'amajambo agiye akomeye cyane se ahubwo mubona ijambo se n'umwana so niryo jambo ubwo ubona kuri Facebook, mbese hoba habaye iki kuri se n'umwana. Ko mi Jimbi aka Mega Speaker Mr ndabivuga, mbese naye ndi menshi mugena munyita. So guys, reka tubane n'ubundi mu makuru agenda avugwa mu ba star. So nk'ibisanzwe tugiye kuraba rero inkuru iriko iravugwa cyane. So guys, bana natwe ku munsi wa gatandatu hagiye kuba match ikomeye izohuza umukinyi, izohuza ekipe ya Intwari hamwe na Musongati Gitega FC, aho bigiye gukina kuri wa gatandatu tariki 13 z'ukwi 12 mbese 2025, aho urukino ruzotangura 12:30. aho rero ati gute baguma bavuga ase n'umwana. So aho ubona rero yuko imbere yuko ugo rukino ruba hazobanza kuba show kuri stade Intwari. So kuri stade Intwari hagiye kuba show ya Big Fizzo hamwe na KIRIKOU A KILI na Big Fizzo. Wibuke neza yuko Kirikou yakujijwe na Big Fizzo cyangwa se yakujijwe ona Bantu Boy. Niho rero iryo jambo rikomeza kuvuga ati se n'umwana bagiye kwatakana, se n'umwana. So rero urumva mwese muratumiwe, muzoze kwihera ijisho murabe ikirori ca gusa kwinjira ni gusa, uzoba gusa wambaye akajezi ka Intwari. So azoba ari kwinjira ari gusa, urukino ruzoba mwijoro bugabo kwinjira azoba ari saa 9 maze Big Fizzo aduhe show na KIRIKOU A KILI aduhe show. Maze rero tuce turaba ryatandukaniro, amwe yavuga Big Fizzo katata kuva imyaka 2 iheze atari mu Burundi, agarutse agasanga umuziki uracari hahandi nyine, mbese nivyo ko tuzi KIRIKOU afise indirimbo ikaze cyane ahanihe. So guys, tera commentaire ubibona gute? Hagiye gusha be uriteguye kujayo kuraba uje kuraba umupira canke uje kwirabira show y'ukubuntu. So hasta la vista, reka ndabakunda cyane.